yuko ishengero ry'abatisita mu Burundi ni ishengero risanzwe rikora mu migambi itandukanye y'iterambere atari ku bakristo gusa ariko ku barundi bose, kandi turashigikira leta mu migambi itandukanye y'amagara y'abantu, amashuri ku bijanye n'indero, ibyo kwigisha abantu iby'isuku, ibyo kuba heza, ibyo kurima kijambere, ibyo kwiteza imbere, kwiyungunganya. Iyi bebe rero irakora ibitandukanye. Inama iyo tuyibonye cyo tubona ibikorwa intumbero isanzwe ari intumbero tubona ifatiye ku mbono y'igihugu cy'u Burundi, igihugu cifashe muri 2040 kandi igihugu giteye imbere muri 2060. Izina nitwa Pastor Nsengiyumva Emmanuel. Inama yabaye ni inama y'abungere bose bahurikiye mu ishengero ry'abatisita mu Burundi, yitwa inama anutwa jambo mu mategeko yacu. Intumbero yayo ya mbere bari kugira ngo abungere bahurikiye mu ishengero ry'abatisita mu Burundi tuje hamwe tuganire ku gikorwa cyacu cy'ubwungere n'ishengero bebe Imana yatujeje, kugira ngo duhanurane, twongere duterane intege, dukomezanye mu gikorwa cy'Imana kugira ngo ishengero rya Kristo rirushirizeho kuba ryiza. Icyo twashyize ko nyamukuru ubwa mbere, iyi nama nkuru yacu y'umwaka yakoranye ku igenekerezo rya 6 ukwezi k'umunani muri uyu mwaka, yari yemeje yuko hoba ishirahamwe twise abade rizofasha mu bijanye n'iterambere, rigategura imigambi kandi rikongera rigafasha mu iterambere ry'amashengero yacu y'ababatizwa. Rero iyi nama yari yakoranye kugira ngo ishikirizwe ko amategeko azogenga iyo agence de développement yabonetse kugira bayamenye, hanyuma tubereke nabo nabizewe kugira ngo bazorongore iryo dufata nk'ishyirahamwe ryashinzwe nka association yashinzwe kugira ngo izofashe iyo agence. Hanyuma rero kugira ngo babamenye, hanyuma kandi bongere babemeze nk'inama jambo, ariko kandi nk'inama yakoranye yahawe uburenganzira na Assemblée Générale. Inama yarabyakiriye neza kandi n'ayo mazina inama yarayemeje ko basanzwe ari abantu turi kumwe, bamwe n'abapasitori, abandi n'abakristo b'abarayike turi kumwe, abandi n'abamama nyine turi kumwe. Rero twari dusanzwe tuzinanye kandi abo bizewe bagashingwa icyo gikorwa basanzwe bazwi yuko ari abantu bamenyereye no gukora muri ibyo bijyanye n'imigambi y'iterambere bitandukanye. Yego cyane, iyi agence de développement yashinzwe izofasha cyane cyane mu kutegura imigambi itandukanye yoshikirizwa amashyirahamwe aya n'ayandi mpuzamakungu, cyane cyane amashyirahamwe dahuta arakorana n'amashengero ariko ashima gukorana n'ayandi mashyirahamwe y'Ukristo aba ari ku ruhande y'ishengero. Rero turizera neza yuko izotanga intererano ikwiye kandi ibintu dusaba ko abakristo bose bashyigikira bakongera bagasengera kugira ngo bizogende neza, kandi n'ikintu tubona ko gishinzwe mu gihe cyacu. Kandi abandi bari basanzwe barayashinze, ariko twebwe tugeze ko umunsi no muri uyu mwaka, kandi icyizere dufise ni uko twizigira yuko bizogenda neza kandi bizodufasha gutera intambwe mu ishyirahamwe ry'amashengero y'abatisita mu Burundi mu bijyanye n'iterambere rusange. Iyi nama yabaye inama y'ingirakamaro kandi yadufashije gutera iyo ntambwe
aho tubona ko abantu bakwiye gutahura abatumva n'abatumviriza bakwiye gutahura yuko ishengero ry'abatisita mu Burundi ni ishengero risanzwe rikora imigambi itandukanye y'iterambere atari ku bakristo gusa ariko ku barundi bose mu ntara no mu makomine no ku mitumba aho YBB ikorera hose turakora mu bikorwa by'iterambere kandi turashyigikira leta mu migambi itandukanye y'amagara y'abantu, amashuri ku bijyanye n'indero, ibyo kwigisha abantu iby'isuku, ibyo kuba heza, ibyo kurima kijambere, ibyo kwiteza imbere, kwiyungunganya. YBB rero irakora ibitandukanye, tukizera yuko rero no muri inama icyabaye n'icyakozwe kizotuma YBB noneho irushirizaho kumenyekana ubundi bugezo. Murakoze ndabaramukije namwe, amazina nitwa Ntamubano Michel, pastori w'ishengero ry'abatisite yo ku Mugoroba. Murakoze cyane, usanga tubizi inama iyo tuyibonye tuba tubona ibikorwa, yaba ishirahamwe iyo ryo yose canke ahantu hari umugwi w'abantu biyubatse mbere n'umuryango wanashaka, hama hariho inama uretse ko ziba zitandukaniye ku mwanya n'uburemere bw'ibyigwa canke bivanye n'umuryango ubwawe ingene ungana. Iyo tubonye rero inama tuba tubona ibikorwa biriko birakorwa iryo shirahamwe cyangwa muri uwo muryango. Inama rero ifise igikorwa kinini cane co kubaka canke kunagura, banashaka no gusambura, kuko mu kubaka hariho bimwe usambura bya kera bitakijanye n'ibihe, kubaka n'ibindi bishasha bijanye n'ibihe. Rero inama rero ni imwe mu manama asanzwe atunganijwe n'ishengero ry'abatisite mu Burundi, kandi ikaba yari inama y'abungere. Iyo nama rero yitwemwo ibintu bitari bike byinshi, kandi bijejwe gukomeza icyo gikorwa, kwibukanya umuhamagaro w'umwungeri uwo ari we wese. Hama rero muri uko kwibukanya hakabaho no kuraba utuntu n'utundi ku bijanye n'icotuma uwo muhamagaro urushijeho kugenda neza kandi ukabyara umwimbu mwinshi kandi mwiza. Murakoze cyane. Bisanzwe biboneka ahantu hatari hake mu buzima bw'ishengero, igihugu canke bw'umuryango, aho habaho impinduka, umurongozi, ikiringo kigahera hakaza ikindi kiringo gishasha. Igihe cyose rero iyo abantu bari muri uwo muryango canke bagize iryo shengero bahenze bafata ingingo kuvuga ati reka tunagure ikiringo, kenshi usanga haje umwana bashasha. Iyo haje bashasha rero uwo bafise ico bamushimyeko, iyo ari mushasha nyawe nyene acaza n'utundi tuntu dushasha, na cane ko igihe habayeho kwitoza benshi bakora bavuga ati jewe nimwanyizera mukantora nzokora ibi n'ibi nyabiriya. Rero by'ukuri ibishasha biriho kuko aza afise irindi yerekwa rihera hirindi ryari riri, ugasanga afise utundi tuntu yoshiramwo turyohora ibintu byari bisanzwe bimeze. Rero twabonye kandi noneho tubazi umwungere wa mbere ni inararibonye, amaze imyaka myinshi ari mw'ishengero ry'abatisite arongoye ishengero, kandi yagiye aba no mu burongozi butandukanye. Rero afise byinshi yari afise ibyo kuduha kandi bitanga umwizero bikazoza k'ishengero. Ukuntu twabiravye ku rubuga byari byifashe, turabona ko abantu by'ukuri Imana igenda yiyerekana muri bene ibi bikorwa by'amanama, aho tubona ati yego mpemu yari ariko arakora. Kuko rero turabona ibimenyetso bitandukanye byerekana ko ari umuvyuro uhera ku byiyumviro by'abantu, umuvyuro ubonekera bashikiriza ibyiyumviro byabo, ingene basaba amajambo, ingene bashikiriza amajambo batekanye, ingene inyishu zitangwa batatekanye. Ukabona ko by'ukuri ko aho tugeze hasumba aho twari turi, bigaca bidutera rero ibyizigiro byinshi cyane ku bijanye naho turiko turaja. Kandi uravye imigambi ihari iriko irarangurwa, harimwo umugambi wo kunyejana, harimwo imigambi zoteza imbere abungere, guteza imbere ishengero. Hari byinshi biboneka by'ukuri ko ishengero ryacu riko riragenda rihindura ishusho uko ryari riri kera, riko ragenda rihinduka. Turababwije banyakubahwa namwe banyamakuru
nitwa Pastor Ndayishimiye Aime Fidèle, nsanzwe ndongoye ishengero Baptiste Kirekura, kandi nsanzwe n'umuyobozi w'igisata c'abagabo muri IEBB. Murakoze. Nivyo ko uyu munsi habaye inama, kandi iyo nama yari inama idasanzwe y'abungere kugira ngo bige ibibazo bitandukanye, bongere bemeze ingingo zimwe zimwe. Mu byo bemeje rero harimwo ishingwa ry'ishyirahamwe ryitwa ABAD mu mfunyafunyo, mu majambo menshi maremare ni Agence Baptiste d'Aide de Développement, kuvuga ni ishyirahamwe rya kibatista rijejwe gufashanya hamwe n'iterambere. Ubwo rero nivyo ko inama yatwiyumviriye ko nkaba umwe mu barongozi b'iryo shyirahamwe, nkaza banjejwe hakuru ibibazo bijyanye no guhanura hamwe cyane cyane bijyanye no gukurikirana ko amategeko akurikizwa neza. Muri rusange byari bimeze neza. Mu bisanzwe ibyizigiro birahari, gukora ubu turi muri mu kiringo cyo gukora no guhinyanyura amategeko kugira ngo vuba ashobore kwemezwa n'inzego zibijejwe mu Burundi, hanyuma tubone gutangura gukora ku mugaragaro. Ariko kandi reka menyeshe ko ibyizigiro kuri iryo shyirahamwe birahari, kuko n'akaryo bwa mbere bwo gushyira ingufu hamwe mu byerekeye amafaranga hamwe n'ubutunzi kugira ngo byegeranwe. Bimaze kwegeranywa bice bikoreshwa mu ntumbero yo guteza imbere ishengero, guteza imbere ikibano, guteza imbere igihugu, kuko niho isi igeze. Ukuboko kumwe kuriyaga n'ikimara ubushe, iyo abantu baroye hamwe barashobora gutera imbere byoroshe. Niyo ntumbero twibwira yuko bizogenda neza, nakijya intumbero isanzwe ari intumbero tubona ifatiye ku mbono y'igihugu cy'u Burundi, igihugu cifashe muri 2040 kandi igihugu giteye imbere muri 2060. Turi mu ntumbero rero yo guherekeza leta muri uwo mugambi udasanzwe uraba abarundi bose. Imbono ni nziza, reka tuze turabe ingene izoshirwa mu ngiro, kandi ingene izoshirwa mu ngiro birahari, kuko ivyiyumviro birahari, ubumenyi burahari, ubushobozi burahari, n'uburambe burahari, kandi turizera ko bizogenda neza. Murakoze. Radio Televiziyo y'Abakristo mu nkundi yongere kubashimira. Natwe turabashimiye Radio Televiziyo y'Abakristo. Murakoze.